tugira amahoro. Sanga ubumwe, ibikorwa, iterambere n'ubutumwa bw'icacu c'Uburundi no mu ntara nziza ya Gitega. Imbere ya byose twagomba dushimira Imana mushobora byose yaturemeye igihugu ciza citwa Uburundi, igaturema twitwa Abarundi, ikaba yarazigamye igihugu cacu c'Uburundi, natwe ikatuzigama, ikaba dushika yuko no munsi mwiza twaduhuriye ngaha mu ntara nziza ya Gitega muri komine ya Bugendana. Kubw'ivyo rero tuyikomera amashi cane. Kuri no munsi w'igenekerezo rya 12 Kigarama mu mwaka wa 2017, no munsi Abarundi batazokwibagira mu mateka y'igihugu cacu, kuko turamutse duhurira muri intara nziza cane ya Gitega kugira ngo dutanguze icese isekeza ryogusigura bene igihugu integuro y'impinyanyuro y'ibwirizwa shingiro ryasanzwe rizovamwo ibwirizwa shingiro rishasha rijanye n'ibihe rigiye kuzotunganya ubuzima bw'igihugu cacu. Uyu munsi mwaramurindanye igishika, mu gihe twariko turashikiriza ijambo Abarundi tubifuriza umwaka mwiza w'2012, twaramenyesheje Abarundi n'amakungu ko mu migambi mikuru tugiye gushira imbere y'iyindi mu myaka iri imbere harimwo kuzoganira ku bijanye no guhinyanyura ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko mu nzira yo gutsimbataza inzego z'igihugu n'intwaro rusangi ibereye Abarundi n'igihugu cacu c'Uburundi. Kukaba nkako atari amateko atomoye, inzego ziragoyagoya, igihugu kikarangwamwo akajagari, abantu bagacika ugusimbira hamwe, umwe wese agasimbira ku isunzu ry'inzu, abenegihugu bakama mu mwiheburo batabona neza akazoza kabo, aho bitworondera kure twarabonye ibyabaye mu myaka 1961, 1965, 1993, umwaka wa 2010 n'ibiheruka kudushikira ejo bundi mu mwaka wa 2015. Uburundi n'ibindi bihugu byinshi ku isi bikiri mu nzira ya demokarasi bwaraciye mu ngorane nyinshi, zaba iza politiki, ubutunzi canke imibano, kuva baronse intahe yo kwikukira biturutse ku mbuto mbi yabibwe ndetse n'ingaruka mbi byavuye ku bakoroni. Aho hose byaba biturutse kuri ba mpemuke ndamuke barazwi ishinga n'amaronko batabiyakuya, bakavuguruza abenegihugu no kubaka ijambo nk'uko mwavyiboneye mu myaka y'2015, aho bagomba kudusubiza mu ihumbi mu kugerageza gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu. Ingendo ugahitse nk'iyo yaribonekeje kandi no mu myaka y'1961, 1965, 1993 ndetse no mu mwaka wa 2010. Ariko rero nk'uko abakurambere bayamaze bati, igiti nigikora mu jisho kabiri kiba gishaka kurimena, kandi ngo gukomereka kurababaza, ugutonekara kutaraza. Nico gituma dusubiye gukengurukira Abarundi bakunda igihugu, inzego z'umutekano no kuyivuna abansi ku ruhantangere berekanye igifata ibereye yatumye Uburundi butagwa mu isanganya. Turabakengurukiye kandi turabakeje ko bateramiye intahe yo kwikukira. Twarazwe n'umuganwa Rudoviko wa Gasore, bongera bahagararira iragi rya demokarasi dukesha Melchior Ndadaye.
Banyakuba mwese mukoraniye ngaha batumire bahire. Ukugira ingorane nibisanzwe. Igihambaye ni kugira ishaka ryo kwitorera inyishu kandi zirama. Basokuru nibo bayamaze bati ikibi sukugwa, ikibi ni kugwa ntuvyuke. Twisunze ivyemeranijwe n'abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko mu Kayanza mu mwaka wa 2013, ivyashikirijwe n'abashinga amateka n'abakemuza amateka, ivyasabwe n'abaserukira amadini n'amashengero bari kumwe n'abaserukira amashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike mu mwaka wa 2014, aho bashikiriza ivyosubirwamwo inyuma y'amatora y'u mwaka wa 2015. Twarasohoye itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100 agakoni gakitse 34 yo kuwa 23 Nyakanga mu mwaka wa 2015 rishiraho umugwi w'igihugu jeje gutunganya ibiganiro mu gihugu kugira ngo abarundi baje inama ku nyishu zibereye kugira ngo Burundi buve muri izo ngorane zahavuye ziba uruherekane uko hegereje ibihe bihambaye vya politike mu gihugu cacu, cane cane yo hegereje amatora canke arangiye. Twagomba gukeza uwo mugwi kuko bakoze igikorwa ciza kandi batanga n'icegeranyo ciza kirimwo ivyo basavye abanyagihugu basavye bitari bike. Kubw'ivyo twakomera amashi cane. Vyongeye igihe bahurira Igitega kuwa 20 Ndamukiza umwaka wa 2017, ni Bujumbura kuwa 20 Ruheshi umwaka wa 2017, bahagarikiwe n'ubushikiranganje bw'intwara yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu, n'igihe bahurira mu Kayanza kuwa 22 Ruheshi umwaka wa 2017, bahagarikiwe n'umuhuza w'abarundi. Abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko barasabye ko ibwirizwa shingiro ryo hinyanyugwa bidatevye. Uyo mugwi rero umaze gushwara igihugu cose, intara n'amakomine no kumviriza inzego zose z'igihugu, warashikirije icegeranyo leta. Mu nyishu zatanzwe rero nk'umuti urama ku ngorane igihugu cacu cama caciyemwo, haribonekeje ugushaka kw'abenegihugu kw'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cacu rikwiye gusubirwamwo rigahinyanyurwa neza, turetse nuko ritari rikijanye n'ibihe vya none mu ngingo n'ibice bimwe bimwe bibigize. Mbere n'iyinjira ry'Uburundi mu muryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko rikaba byaragaragaje ko hari ibitari bike bitegerezwa guhinduka muri iyo bwirizwa, kubera yuko hari ibyo dutegerezwa kujanisha n'ibitekanijwe n'amabwirizwa shingiro y'ibihugu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko. Banyakuba mwese mukoraniye ngaha batumire bahire. Ibwirizwa shingiro rigenga igihugu cacu gushika uyu munsi mu ngingo yaryo y'amajana 297 iratomora neza ingene ibwirizwa shingiro risubirwamwo, aho ivuga iti ibwirizwa shingiro risubirwamwo bisabwe n'umukuru w'igihugu abanje kuja inama n'urwego shikiranganji, canke bisabwe n'abarenga igice ca kabiri c'abagize inama nshinga amateka, canke bisabwe n'abarenga igice ica kabiri c'abagize inama nkenguza amateka. Ukuri ko bwirizwa shingiro ibivuga. Ni muri iyo ntumbero twisunze icegeranyo c'umugwi w'igihugu warujejwe ibiganiro mu gihugu hagati n'ivyasabwe n'imigambwe yemewe n'amategeko, twavuye dushikiriza inama nshikiranganji ivyari vyasabwe n'abenegihugu muri ico cegeranyo. Iyo nayo imaze kugisha hirya no hino icisaba ko ubu umugwi ujejwe kwiga neza ibikwiye guhinyanyurwa mu ibwirizwa shingiro ihari uyu munsi.
tudatevye twisunze ingingo inimero 100 agakoni gakitse ubusa 41 ryo kuwa 15 ntwarane umwaka 2017 twaciye dushiraho umugwi ujejwe ico gikorwa nawe ukaba waraye urangije umurimo twawushinze mbere nawe nyene ukaba werutse kuduha icegeranyo c'ibikwiye guhinyanyurwa mu ngingo yaryo y'amajana 298 y'ibwirizwa shingiro rihari uyu munsi naryo rikaba rivuga ko mu guhindura ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu ashobora kubicisha mu itora ry'abarundi bose referendum. Ku bwacu rero tukabona ko vyoba vyiza ico gikorwa gifashe iyo nzira narijya ibwirizwa shingiro tugendera ko ari yo nzira byazananye kuko byabanje kwemezwa n'abenegihugu mu matora yabaye kuwa 28 Ruhuhuma umwaka 2005 imbere y'uko riterwa ko umukono n'umukuru w'igihugu w'ico gihe. Murumva ko niyo nzira Imana yemeye n'akavura kaguye ubu twinjiye mu bishaka dukomera abashimana yacu. Imana yabiheza gihe. Kandi akavura kaciye gahagarara yuko tuze ku hantu havuye yuko byari bikenewe kuri hindura. Dukomere amashimana yacu rero. Isura ko Imana yavyemeye n'ijuru ryavyemeye. Uno musi uri hejuru rero tukaba twahuriye ngaho igendana aho bazokubaka ikibuga c'indege. Indege ya mbere igiye kwagurukira n'ibwirizwa shingiro ritomoye. Kugira ngo twugurure icese isekeza ryo gusigurira abenegihugu ibiri muri yo minyanyuro y'ibwirizwa shingiro rishasha maze bazogemeze uraraba neza wa mugabo cyamaze gutungana muzuri bigora abagabo n'abakenyezi bose barimwo n'abato n'abakuze bose cyatwisubiramo neza. Uno musi uri hejuru rero tukaba twahuriye ngaho ibugendana kugira ngo twugurure icese isekeza ryo gusigurira abenegihugu ibiri muri iryo minyanyuro y'ibwirizwa shingiro rishasha maze bazogemeze canke barihakane bazi neza ibirimwo. Icyo twoba turamenyesha nuko muri rusangi ibikenewe guhinduka ari ingingo zifise utunenge gusa nazo izitunganye kandi zitazokomwakomwa nigizigize inkingi ya demokrasi, amahoro n'umutekano, ugukingira abatavuga rumwe na leta, uburenganzira n'inyungu z'inkehwa, ubwigenge, ibisabwa bimwe bishingiye ko no gukomeza ububasha inzego z'igihugu zihabwa n'ibwirizwa shingiro.